Mbega umwigeme azi gukinjika atandukaniye n'abandi bigeme? Umwigeme azi gukinjika urumva amenya gutunganya ivyo mu rugo rwiwe neza. Akiri wabo urumva muco kirundi murazi ko umwigeme agizwe no gukinjika. Rero ni kimwe mu ngabire nziza bafise. Nk'umusore yo cagura umukinjitsi ko yoba yaronse ikintu gikomeye cyane kuko dusanga tuzi muco kirundi ko abagabo bakunda ivyo kurya abakenyezi babo batekeye. Yego. Mbega uri kuraraba umugabo w'umukinjitsi atandukaniye n'abandi bagabo? Abakunzi ba Bishop TV turabaramukije. Turagenda umunsi aho abakinjitsi ishyira mu by'abakinjitsi basanzwe bariko barakora kugira ngo bafashe abantu mujanye no kurengaburo nziza kandi zikwiye. Turi kumwe n'icegera cy'ubusore kiryo shira hamwe turabaramukije. Ego mwakoze natwe taramukije. Mumeze neza? Ego turashima. Ego. Tugiye inyuma gatoyi kuva mu mwaka wa 2004 ari umuhinga yitwa Dr. Biri yatanguje umunsi mukuru w'abakinjitsi kugira ngo bigine no mwuga ndetse banasangiza ubundi gwaraka ingene bijanye no gufungura neza. Mbega ngaha no musi mwe mwaduteguriye iki ngaha mu Burundi? Ego natwe mu Burundi twifatikanije n'abandi bagenzi bacu bo kwisi yose. Ego twabateguriye ibintu byo gufungura bimeze neza. Ukuntu umuntu ashaka gufungura akanyama, akabrochette, kokeje, gahiye, ukuntu agafungura neza, agafi ko mu mazi kameze neza. Ego nk'ubu twafise n'abantu ba papa ba mama bakuze cyane bashaka gufungura agafi atakirya jande rouge. Ego nta kanyobwa akanyobwa karahari ntikobura bazi mu Burundi tugizwe na kerera. Ego mwiyumviriye gute gutunganya no musi mukuru mbega ni ku ncuro ya kangahe? Uno musi mukuru tuteguye ku ncuro ya kabiri mu Burundi. Twashatse kugaragaza gushira hanze yuko twese dufungura kandi tuteza gufungura imfungurwa ziteguwe neza, ziteguwe n'abantu bavyigiye babishoboye bashobora gufungurira n'abandi bose amagara yabo akagenda neza. Ni incuro ya kabiri. Akabijya kuno musi naka? Akabijya kuno musi nuko dushaka kubereka yuko African Gastronomic mu Burundi iguma itera imbere. Abajene baguma biyongera muribuka mu misi heze abamama ntibaye baje bwaronka abamama beshi mu gubu me Africa Gastronomic ibitsina byose biraserukiwe. Ego abantu baribaza mbene kubera iki abakinjitsi bambara impuzu zera kandi bakora ibintu bisayiso kuginshi? Abakinjitsi n'abadokteri b'ubuzima bwacu bw'abanyagihugu bose. Igituma twambayera impuzu zera no kwerekana isuku utegurana ivyo gufungura biri ku mubiri wawe nuko uza gutegura ifungurwa zishobora kugira akamaro zitagira gasembwa mu mubiri wa mugenzi wawe. Twegereza gusozera mbega irishira hamwe gifuza kugeza he abantu bujanye no gufungura? Irishira hamwe twashafise igikorwa kirekire. Twifuza igihugu cyose intara zose ko umujene wese ategezwa kumenya kwitegurira ivyo gufungura wenyene, agashobora gufungurira umuryango indya zitetse neza. Urugo rwose rwo mu Burundi rukamenya gufungura neza ku buryo hariho ingwara zitutse ku gufungura nabi. Abantu bose atezwa gufungura neza kugira birinde za ngwara. Ego ufunguye neza ni wo muti. Ego mu gusozera mugire ijambo mubwire ko badukurikirana kugira ngo babone yuko umukinjitsi ari karahara mu Ruganda ntibacira mu bijyanye no gufungura ndetse mgenshi mu bahanuye kugira ngo wite byo gufungura neza ngo tugire amagara meza. Umukinjitsi twahanura abene gihugu ko boja kwiga guteka gukinjika kugira ngo bamenye vyinshi, bamenye guteka, bamenye indya bateza gufungura nuko bategeza gufungura neza. Kuko mu Burundi ko twateza gufungura turabicurika. Tuteza gufungura aho ibintu mu Burundi dusanga twafunguye bikatugirira nabi mu magara yacu.
ego ukamenya gufungurana kandi n'abagwaye izo yafunguye nabi umenye kumufungurira ukuntu amagara yiwe ashobora kubaho ameze neza. Twafise ibisukari ukamenya ninamugirira ibi biramwica mugabo ndamutekere ituma aramba na yangwa igisukari ihera mu mubiri. Murakoze cyane. Ego namwe murakoze. Kumwe n'umukinjitsi sinzi ko ari umukinjitsi kazi tubaramutse mu natwidondo. Ndabaramukije. Nitwa Ninyibutse Yolari. Nkaba ndi umukinjitsi. Okay. Kweki batavuga umukinjitsi kazi? Nibaza ko kubera ngira ni nko mu Gifaransa urazi yuko hamaze kujamwo umuhungu canke umukobwa bose baca bavuga umukinjitsi byose bica bija muri masculine. Nk'abakinjitsi uno munsi mwaduteguriye iki cyagakura kuno munsi mukuru? Kuri uyu munsi hariya mu hinga hariyo meni zitandukanye. Urasaba meni bakakuha bitandukanye. Hajya wabonye ko nariko ndihereza akajumbo k'amaganda. Hariya ama Rolex, hariya ama brochette atandukanye. Eko. Elari amazina ingana gutera umukinjitsi. Ndiko ndakwiza imyaka 4 ko nabitangoye mu mwaka w'2020. Nari nsanzwe ndi umukinjitsi mugabo wa wundi w'umuhira. Bayabaye. Yego. Hanyuma akazi kamaze guhera kamwe ka leta nca numva aho batanze formation nca ndagenda kwiga kubera nabikunda kandi nagira nti ndondera ikintu conyo kipa singume muhira. Rero kuva mu mwaka w'2020 nibyo ndiko ndakora maze kugira ama certificate ashika nkane. Bega nk'umumama atunze abandi bana cyane afise n'abanyeshure uyu mwuga ubona ari ikintu gufasha mu bijanye n'urugo? Uvuga ati no ndafise nk'intaye noshinga kuno munsi mukuru. Ego. Icambere ni mu buryo bw'imirire. Narahinduye imirire uko twahora tujya muhira ubu siko turya. Ubu twari ya meriyoye. Urabona kera hari ukuntu umuntu yapfa kuvangatiranya ibyo kurya. Ngira ukaraba quantité nturabe qualité. Ariko ubu kubera babitwigishije baraturondera n'abatwigisha iby'imirire hejuru y'abatwigisha iby'igikoni uramenya ko bagaburiye ibyo kurya birimo byiza bikwije intanganguvu ndema mubiri nasanganyangaburo. Urumva kuri urwo ruhande hariho akarusho. Urundi ruhande nago ndabibyaza umusaruro. Nk'ubu umuntu afise urubanza arampamagara nkagenda nkamufasha nkabandinjije amafaranga mu muryango. Canke je mfise urubanza ndavyikorera amwe nahora ndondeza uza kumfasha akabaragumye mu kigega. Urumva yuko umuryango nawe nyene uharonkera inyungu. Mbega umukinjitsi nka bamwebwe n'umukozi wo mu gikoni baba batandukaniye he? Umukozi wo mu gikoni hari abafa gukora nyene kugira baca amafaranga mugabo atabumenye ata formation bagize. Ariko umukinjitsi natwebwe turavyigira tukaronka soit certificat hari bafitiye certificat abafise ama attestation de participation muri formation n'abandi babifitiye ama diplome. Rero umukinjitsi aba ari umwuga wiwe. Ariko bajya abakozi bo mu gikoni hariho abaza kubikora kubera babuze uko bagira cabwira bapfe kwicira amafaranga atari uko baza akazi. Muri rusange kugira ngo abantu bagira amagara meza tuvuge ko nk'abakinyizi bose bari bakwiye kwiga gukinjika cyane gose kugira bakinjikira abana babo n'abatware babo. Nakahe kaje mubwira abakenyezi kugira ngo bashobore ndetse nabigeme guhurumbira uyu mugabo gukinjika anagima mvuze ko hari ico bimaze kubamarira mu buzima bwanyu? Nukuri birababaza iyo wumvise ngo umukobwa ngo yarongowe atazi guteka. Sinzi akabrage mpora numva ngo umugabo yashubije umukobwa iwabo. Urumva umuvyeyi uramaramara ariko umuvyeyi azi guteka akavyigisha abana biwe urumva yuko bitamutetereza. Rero kuneza y'umuryango yo gufungurira umuryango wawe nahamagara abakenyezi bige guteka hejuru y'akazi ka leta. Yego. Canke iyindi mirimo bakora. Yego. Tubashimire cyane. Murakoze namwe ndabashimiye. Turi kumwe n'undi mukinjitsi bwa w'umugabo amazina gitari gito kwazi kumwereka kuri Bishop TV. Tubaramutse kandi kwindi cyo mugere mwidondore abashashe ko badukurikirana. Turabaramukije cyane.
yego ku mazina banyita Twisabe Shadrack abazamwe nzewe ndi umwe mu bakinjitsi bo mu Burundi babigize umwuga. Wimva gute ko uno munsi muramutse muhimbaza umunsi mukuru? Ya ndaryohewe biteye ubwoba kumva dushitse ku co twipfuje igihe kirekire. Iyi ni Journée Internationale ni ibaye ni edition ya kabiri bibaye mu Burundi. Urumva ntawe reka kwishima kuko si ibintu bimenyerewe. L'année passée byarabaye mugabo ntivyari bikaze nk'uyu munsi, ariko uyu munsi urabona uravye abakinjitsi bavyitabiriye kandi bimeze neza cyane. Turavye ku rwego mpuzamakungu uyu munsi mukuru watanguye mu mwaka wa 2004. Mbega mubona mwaye mwarahomvye iki ko na mumaze imyaka 2 mutanguye mubona iyo mubimenya nk'uwo mwaka mubona mwari kuba mumeze gute? Ya iyo tubimenya nk'uyu mwaka, iyo tubimenya kare by'ukuri tuba duteye imbere kuko ikintu ca mbere abakinjitsi bo mu Burundi bari babuze kwari ukumenyekana, kumenyana, guhura ngo bayage, kuko iyo umuntu muhuye mukayaga kumbure hari cyo usanga gusumbije. Turade kuvura amakosete, urashobora gukora kosete yawe ukayiparataje mugenza wawe, rero mu gihe mutayigeze muhura ngo muyage ashobora kumenya kosete yawe. Abantu benshi bamenyere ko ibintu byo gukinjika ari iby'abagore, ku bagabo gute? Bo abantu bavuga ko ari iby'abagore nibaza ko ari kwihenda kuko numwuga ni nka kujya bamenyereye abashoferi benshi ari abahungu mesi ko biri abakobwa barashobora kunyonga kandi ibintu bikagenda neza. Sinzi mugabo ngira ivyo bimenyerewe nko mu Burundi gusa, ariko mu bihugu bitandukanye umuntu yiyumviriye ikintu ari umwuga arawukora kandi nta gitangaza kiba kirimo. Rero natwe turafise abadamu kandi hari usanga ivyo gukinjika nkatwe atani ivyo baba bashoboye, mugabo twebwe ugasanga twaravyize turabishoboye. Erari yatubwiye ati biramara amagikona nk'umukobwa ashaka kuja kwabigwa atazi guteka bigatengwane mu rugo. Mbega nk'umugabo yize byo gukinjikana abizi mu gihe yozana umukinzi atazi byo guteka, ubona byo bifise ibishusho ya gute? Mbo ego wihereyeko ntibigira ishusho nziza na gatonya. Mugabo hariho kumenya gukinjika no kuba umukwiziniye, ivyo bintu biratandukanye. Kumenya gukinjika ibintu bisanzwe, guteka ibiharage iki, ivyonya nibaza kutabimenya nikosa rya mbere. Sinzi ko biva ku bavyeyi canke biva ku bugaba bw'umwana, me umuntu wari umukobwa yategerezwa kubazi guteka ibintu muri bijya bategura muhira, yategerezwa kumenya nawe kubitegura kuko ejo canke hirya azoja muguwe kandi azobitegura. Rero kutamenya guteka ikintu na kimwe novuga ko ari ubuhombe kandi ni negligence. Benshi bama babibona iyo bagiye kubaka izabo, iyo nk'umukozi agiye tuzanga umuntu yagize ingorane yagiye komanda njya muri restaurant imbere y'umugabo nka jewe w'umukwiziniye, ndagira ndakubwiye ko ntonabijya je ntavyo norya. Mbega uri kuraraba umugabo w'umukinjitsi atandukaniye n'abandi bagabo? Umugabo w'umukinjitsi yabigize umwuga aratandukanye n'abandi bagabo, kuko iyo yiyumviriye ego urashobora kugira umudamu ugasanga ya maroseti maremare ntayazi, mugabo kakantu abana bawe wahuruja kubakomandira mu kabare urafise uburenganzira bwo kukakomanda ukugakora muhira mukagafungurira muhira mutiriwe muraja hariya mu kabare bagushirayo ibintu we utabuzi, ukagikomandira wowe nyene mukagafungura ukakikorera wowe nyene mukagafungura n'umuryango wawe. Ico rero ni ikintu ca mbere umukinjitsi usanga asumbije abandi bagabo wagira amahera utayagira. Tubashimire cyane, murakoze cyane. Umwe n'umwigeme asanze ari mu muryango w'abakinjitsi ngaha mu Burundi turabaramukije. Mwiriwe. Kuba tabazi mu bidondora akazina n'utwo mukora muri rusange? Nitwa Kanyamuneza Clementine. Nkaba ndi umukinjitsi kazi. Uyimva gute kuno munsi muramutse muhimbaza umunsi mukuru wahariwe mwebwe? N'umunsi udasanzwe ku buzima bwanje kuko n'umunsi nyene waduhariwe nkuko no mu bandi basanzwe batandukanye bafise umunsi wabo. Nanje numva nezerewe cyane kuko uno munsi ko washitse ndi muzima kandi nkaba nkikonda kora umwuga. Niki kintu numva wishimiye woshinga ko nk'intaye kuno munsi mukuru wanyu? Ico nishimiye nshinga ko intahe nuko uyu mwuga ndawukunda kandi nakunze kuva nkiri muto, ningabire numva Imana yampaye. Je ndacishimiye ko mpagaze no munsi ndiko ntungwa n'ingabire Imana yampaye.
yego mbe watubwira nk'ikintu wowe umaze kugabana kuva utanga uyu mwuga kintu bwa cyakunguko cyakunguko ikintu umaze ku kubw'uno mwuga nararonse umuduga kubwo gukinjika yego umaze imyaka ingana gute ukinjika maze imyaka 7 mu mwaka w'indwi ndabyinjemo neza wangana uko nyene oya sinagana uko ya kubera umuntu ariko arakinjika aravyibuha kwasanga ategeza guhonja ivyo gabura ngo yumve ko ari vyiza mbega umwigeme azi gukinjika atandukaniye n'abandi bigeme umwigeme azi gukinjika urumva amenya gutunganya ivyo mu rugo rwiwe neza akiri wabo urumva mu cyo kirundi murazi ko umwigeme agizwe no gukinjika rero ni kimwe mu ngabire nziza bafise yego mbega uriko uraraba uko wahora umeze mu byo gukinjika nuko umeze uwo amaze kubimenya n'ikihe kintu ubona niriye tandukaniro rihari y'imbere yuko ubimenya n'ubu hari itandukaniro ryinshi kuko kera yari ingabire ariko itigishijwe mu nyuma nahavuye ndavyiga ivyo nari nsanzwe nzi ndiyongereza ku bundi bumenyi yego uhanura iki abandi bigeme batazi gukinjika cyangwa batarahurumbira batitayeho byo kuvuga ivyo gukinjika rero nukuri nobabwira yuko mu bisanzwe mu cyo kirundi umwigeme agizwe no gukinjika rero umwigeme atarabimenya nibaza yuko ariko arahomba cyane kandi nta kazuza ariko arategura ku buzima bwiwe nubwo umuryango we ashobora kuzokubaka kuko no hanze ushobora kugenda no hanze ntetswe mu gihugu cy'u Burundi bisaba yuko abakozi bahari utegereza kumenya gukinjika yego nka jewe nta bakozi nkoresha mu iwanje mu aho mbaye kubera ndabizi ariko ntabizi nosanga ngiye kujya mu restaurant ugasaba konsoma amafaranga menshi yego atuvugere ko nk'umusore yo cagura umukinjitsi ko yabaye ronse ikintu gikomeye cyane kuko dusanga tuzi mu cyo kindi ko abagabo bakunda ivyo kurya abakenyezi babo batekeye yego tubashimire cyane rero tubifuza n'umunsi mukuru mwiza kandi murakoze cyane